Ako n'akanyamuneza karanze ibirori vyo gushinga paruwase nshasha ya Eklezia Gatolika ya Kabezi yitiriwe umweranda Yohani Chrysostome iri muri diyoseze nkuru ya Bujumbura no gushikiriza patiri mukuru wayo. Hari kwigenekerezo rya 16 gitugutu no mwaka aho mukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka yatera iteka ivyo birori. Mwijambo yashikirije yahamagariye abarongoye Eklezia Gatolika kubandanya bunganira leta mu kurangura imigambi y'iterambere na cyane mu gisata c'indero. Yahanuye kandi abene gihugu bo mu Kabezi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo biteze imbere kurwanya inda z'indaro kubandanya bikingirikiza coronavirus n'ibindi. Yemereye paruwase kuzoyiterera mu ntumbero yo kuyunganira mu bikorwa vy'ubwubaka irimwo. Mugerageze gusohora amaboko mu gwiza umwimbu mbere mu Kabezi iyo mana muyikomera amashi kuko mwari maze imisi mutaronka imvura none bugure paruwase muce muronka imvura. Tubasabe rero muje mu mashirahamwe mworore mwongere mwige kuvomera aho hose ashobora kwimbuka ibibatunga. Ikindi nashaka kubasaba muhe indero abana banyu kugira ngo ejo ntituze twumve hari amahano yashitse ngo abana batwarire inda z'indaro mashure kandi mwabarungitse kwiga. Dusabye rero abanyamadini, abajeje intwaro, abigisha, ababanyi namwe mwese mutewe impungenge n'iki kibazo kugira ngo uruhara rwanyu ngo ako kabi kabishe gatuzwe. Ikindi twashaka kwibutsa nuko ikiza corona kiriho ariko kucirinda birashoboka kandi kwipimisha niyo nzira ya mbere itomoye yo kwikingira no gukingira abandi. Are nashaka muze murakurikiza impanuro duhabwa n'abaganga kandi mushishikare kuzishira mu ngiro kugira ngo ejo tugituze burundu. Mu kurangiza nashaka nsabe patiri mukuru tugiye guhabwa ngaha muri no paruwase kwamana ntaryo abera intama urumuri mu gushikana ubutumwa yahamagariwe kubushikiriza ababujejwe nabo babubyaze umwimbu mu kuba ibyabona bya Kristo haba mu bikorwa no mu guteza imbere ukwemera kwabo. Nayo kuri mwebwe bavukanye igihugu c'Imana mwagabanye mukorane neza n'izi ntumwa mugiye guhabwa muze mubafashe kugira ngo ejo uko dusanze hasa hazobe hiyongeye ko kuba heza cyane hashajije kurushiriza. Kubw'ivyo numvise akamo patiri mukuru wa Mutumba duteye namaze no kwandika ataranabivuga ndemeye kuzobarungika imifuko 100 y'isima kugira ngo ingoro y'Imana mushishikare kuyisukura ise neza. Musiguro yashikirije umwungere wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiye ari nawe yararongoye inkoka y'imisa yashimikiye hanini ku nkuru nziza ya Luka Mweranda. Akaba yasavye abakristo gukunda abantu bose no kugirira abandi uko bashaka ko nabo bagirira. Ati niho muzoba mubaye umuco n'umwambiro w'isi kandi niho muzoba mukurikije akarorero ka Yohani Chrysostome Mweranda. Yaciye abashikiriza patiri mukuru mushasha w'iyo paruwase Patiri Silver Ntasomba Muyange. Mu mpanuro yashikirije umupatiri yamusavye gukurikiza akarorero ka Yezu Kristo.